reka twe kuri ivy'ubwenge bidushoboza kumenya bwenge nadushike no kuri ivy'ubwenge bitangaza abanyabwenge. Ni Ecole technique vocale ndabaza inyamakuru mashasha nishtura Divin Hakizimana nje kubabwira about giteramo The Voice Gospel Demonstration. Ecole technique vocale ibaza nco giteramo mu ntumbero yo kubagaragariza abanyeshuri barangije ivyigwa muri iryo shuri. Murazi yuko fatika kitari gito tubiga. Rero kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatatu 2024 Irama Center niho hazoba igiteramo twita The Voice Gospel Demonstration gihakajyo kezo umunyeshuri kugira ngo ashogaragaza ibyo bisanzwe umenye yize. Rero ndagutumiye kubatahazi ni Bujumbura udugana LNA ugashika kuri Deuxième Avenue mu Mirango habita kuri OBR. Geze ngaho cumura nk'uduga gatoyi ni nyina Second Life Bar nico giteramo kizobera. Kwinjira 3000 plus 5000 VIP. Urumva ko twavyoroheje cyane kugira ngo buri muntu wese canke ubukunda umunyeshuri muri abo aze kubashigikira. Kandi ubwo buryo twabasabye si ubwo tuzofungura ariko n'uburyo bazofasha batatu ba mbere bazoshoboye gufata ibanza vyiza bashobora gufashwa mu kiringo ari gito na Ecole technique vocale. Turasabye ko muza muri benshi kuza gushikira impano z'u Burundi. Ndanasaba ibinyamakuru, amaradiyo, TV online n'abandi benshi batandukanye gushikiriza impano z'u Burundi kugira ngo bashirize kugaragaza ibiri muri bo. Barahezagiwe cyane. Imana ibaheze.